Si aujourd'hui tu entends nimba uno munsi nimba wumvise ijwi ry'umucunguzi rivuga buhoro buhoro mu buryo bw'ubugwaneza, continuer à lui répondre, woshobora kubandanya kumwishura oya, c'est peut-être kumbure la dernière fois. n'ubwa nyuma, Ce sera peut-être kumbure la dernière fois. burashobora kuba ari ubwa nyuma, Ce sera peut-être kumbure la dernière fois. bushobora kuba ari ubwa nyuma, Parce que Jésus kuko Yesu appelle encore. aracahamagara, Laisse-le entrer. mureke yinjire, Ce sera peut-être kumbure la dernière fois. bishobora kuba ari ubwa nyuma. Tu plaisantes parfois. Tu ne te rends pas compte. rimwe na du rimwe danger. ugira ibikino ntubona yuko hari impanuka, ntubona ikuzimu ko ari harehare kandi ko hariho, Et tout sera fini pour toujours. wotera intambwe imwe gusa bikaba birangiye, Ce sera peut-être kumbure la dernière fois. bizoba ari ubwa nyuma, Ce sera peut-être bishobora kuba dernière fois. ari ubwa nyuma, Ce sera peut-être bishobora la kuba dernière fois. ari ubwa nyuma, Parce que Jésus appelle encore. kuko umwami Yesu aracahamagara, mureke yinjire, Ce sera peut-être bishoboka ko ari ubwa nyuma. comme ce rapide était un jour. ingene bizoba bikomeye birimwo umubabaro umunsi umwe, kure y'ibintu byose bishobora kunezera ubugingo. nico gituma guhera uno munsi urafata inzira nziza, bishoboka ko ari ubwa nyuma, Peut-être. bishoboka ko yoba ari ubwa nyuma, Ce sera peut-être kumbure bishoboka ko la dernière fois. ari ubwa nyuma, Parce que Jésus kuko Yesu appelle encore. aracahamagara, Laisse-le entrer. mureke yinjire, Ce sera peut-être kumbure la dernière fois. bishoboka ko ari ubwa nyuma. En Jésus muri est la Yesu niho hari amahoro, paix. Avec Jésus hamwe est na le Yesu bonheur. hari Mais umunezero, malheur à l'homme ariko aragowe umuntu le rejette. umushibura. L'heure vient où Isaha tu iraje le aho regretteras, uzovyicuza, où tu le aho regretteras. Il uzovyicuza, sera peut-être kumbure bishoboka ko bizoba ari indengagihe kuri wewe, il est peut-être trop tard pour toi. kumbure byarenganye Il kuri pourrait wewe, être trop tard pour toi. bizoshoboka ko bizoba byarenganye, birashoboka ko ari indengagihe, kuko umwami Yesu aracahamagara, mureke C'est yinjire, peut-être kumbure la dernière fois. n'ubwa nyuma. Ce sera peut-être la dernière fois. bishoboka ko azoba ari ubwa nyuma, bishoboka ko byoba ari ubwa nyuma, Parce que Jésus appelle kuko encore. Yesu aracahamagara, Laisse-le entrer. mureke yinjire, C'est peut-être kumbure la dernière fois. bishoboka ko yoba ari ubwa nyuma. Chers frères, bakundwa et sœurs, bene data na bashiki banje mu mwami, je vous salue ndabaramukije mu cordialement buryo bwo mu mutima, mu izina de ry'igiciro notre bien-aimé Rédempteur. ry'umwami umucunguzi wacu Yesu Kristo. Nous sommes avancés dans le temps turamaze kwigira imbere cyane et le tour mu du mwanya Seigneur ukugaruka est k'umwami vraiment by'ukuri tout proche. kuri hafi cyane. Nous remercions le Seigneur turashimira umwami pour tout ce qu'il a kuri byose amaze kudukorera, et nous le remercions kandi de turamushimira ce que nous avons part ko dufise umugabane mu byo ariko arakora actuellement. muri kino gihe. Ce qui se passe en effet Mu by'ukuri biriko biba kuri Isirayeli, avec les nations mu mahanga, dans le domaine naturel, mu buryo dans busanzwe, le mu domaine buryo spirituel. bw'impwemu, Tout se passe byose comme biriko cela biba a gutyo été prédit nk'uko byari pour la byaravugishijwe fin des temps. ku byerekeye impera Nous allons y'ibihe. donc rero examiner aujourd'hui turaza kuraba uno munsi passage
biblique imirongo très, très imwe importante. muri bibiliya ihambaye. Mais nous avons tous bakundwa compris twese turamaze gutahura ce qui s'est réellement passé ibyabaye mu à by'ukuri cause de la chute, kubwo ukurwa, que toute la création, ko ibyaremwe byose toute l'humanité abantu bose est passée sous la domination bagiye de Satan. munsi y'ubushobozi bwa satani. Que le Seigneur, ariko turarindiriye yuko umwami de tous ses ennemis, ahindura abansi biwe bose bakaba indava z'ibirenge il byiwe. les a vaincus. yaramaze kubanesha, Mais nous attendons qu'il ariko soit turarindiriye yuko mis baba sous son marchepied. munsi y'ibirenge byiwe. Que Dieu nous fasse donc la imana grâce itugirire de ubuntu considérer quelques dushobore passages kubona imirongo bibliques mike muri bibiliya conduisent jusqu'au moment iturongora gushika aho umwami prendra le pouvoir royal azofata et où nous ububasha régnerons bw'icami, avec lui. natwe tuzoganzanya nawe. C'est d'abord ariko ubwa mbere que Dieu mène à bien imana avec nous igomba en tant qu'Église guheraheza et natwe qu'Israël, neza, hanyuma ce qui igakorera a été muri promis isirayeli ibyasezeranywe, et qui doit aussi se produire. n'ibigomba gukoreka. Et nous remercions le Seigneur kandi pour turashimira les umwami signes. kubwo ibimenyetso by'impera z'ibihe. Nous remercions le Seigneur turashimira umwami de nous avoir kuba accordé la grâce yaratugiriye de ubuntu reconnaître bwo kumenya avant yuko le retour de imbere yo Jésus-Christ, kuza k'umwami yesu kirisito, avant le retour de imbere Jésus-Christ yo notre kuza Seigneur, k'umwami yesu kirisito umwami l'Église wacu, ishengero a vraiment mu by'ukuri reçu ryararose, le dernier ryarakiriye ubutumwa bwa nyuma mandat kubwo divin. uburongozi, ubukozi bw'imana, kandi twarabutwaye mu isi yose Au cours de plus mu de myaka 60 irenze dernières années. imyaka 60 ihitiye. Et maintenant nous ubu attendons rero turarindiriye que le Seigneur yuko achève. umwami aheraheza igikorwa ciwe. S'il vous plaît, ouvrez-vous. ndabinginze mwiyugururire ijambo ry'imana, mwumve. S'il vous plaît, croyez ndabinginze qu'il nimwizere, en soit vraiment maze mu by'ukuri ainsi, bimere gutyo, que le Seigneur umwami puisse parler ashobore à chacun kubwira umwe wese personnellement. ku ruhande rwiwe. ubu mwene data Bogo araza Faire la lecture, s'il te plaît. kudusomera, ndakwinginze. Nous lisons turasoma Romains mu 1, baroma igice cya mbere umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. abaroma verset 1. igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, Pawulo umugurano wa Yesu Kristo, j'ai été mis à part nahamagariwe kuba par intumwa, appel à être apôtre, narobanuriwe annoncer le message du salut ubutumwa de Dieu bwiza qui bw'Imana, avait été promis auparavant ubwo de la part de yasezeranye Dieu kera dans ses prophètes mu kanwa dans les k'abo Saintes Écritures. yavugisha mu byanditswe byera. À cela nous disons encore kuri ibi Amen. kandi turavuga tuti amina. Appelé nahamagawe directement mu buryo butumbereye par Dieu n'Imana pour kugira ngo annoncer ntangaze ce que Dieu ibyo Imana a annoncé d'avance yaravuze par imbere les y'igihe prophètes ku bw'abahanuzi allait arriver et byagira bize est aussi arrivé. kandi byashyitse. Et alors cela aho rero ibyo signifie tout bisobanura byose, de la naissance du ukuvuka Rédempteur k'umucunguzi à l'achèvement gushika de ku l'Église guheraheza épouse. ku gutunganywa kw'ishengero gushika mu izamurwa. Et donc, nous rero sommes tout simplement by'ukuri mu buryo buciye bugufi reconnaissants turafise amashimwe menshi ko habayeho umuhamagaro w'Imana, soit les prophètes, yaba abahanuzi, les apôtres, yaba intumwa,
appels divins habaye imihamagaro y'Imana yatanzwe pour annoncer kugira ngo hatangazwe umugambi w'agakiza w'Imana. et bien-aimés frères kandi et sœurs, mwene data mushiki wanje mukundwa, ubu rero ndabivuze by'ukuri humilité. mu guca bugufi À kose. quoi cela me servirait-il? Byoba byomariye iki kuvuga ngo Pawulo A été appelé par le yarahamagawe Seigneur. n'umwami? À quoi me servirait-il? byomfasha iki byo kuvuga ngo mwene data Branham yarahamagawe n'umwami? Aurais-je le droit mbega ntuba mfise uburenganzira jewe bwo gutangaza ibyo Imana yakoze imbere y'igihe mu bahanuzi bera, par les saints prophètes, mu bahanuzi bera, si iyo je n'avais pas moi-même jewe ubwanje reçu ntaba nararose umuhamagaro w'Imana wo kubikora, wo kubikora? Vous voyez, Murabona, l'appel divin umuhamagaro w'Imana nico gisabwa, nico cangombwa kugira ngo umuntu atangaze umugambi w'agakiza w'Imana. Nico gituma nanjye mu buryo buciye bugufi nshobora kwisunga umuhamagaro w'itariki 2 ukwezi kwa 4 mu 1962. je ne parle pas sinza kuvuga mu izina n'assemblée, ry'ikoraniro, mais au nom de Dieu. ariko mvuga mu izina ry'Imana, Et je proclame kandi la ndatangaza précieuse et sainte ijambo ryera ry'igiciro ry'Imana qu'elle a nk'uko été prédite ryari par le prophète. ryaravuzwe imbere ye n'abahanuzi, natwe twararazwe n'intumwa. Poursuivons notre lecture Turabandanya ugusoma, turasoma de Pierre muri 1, Petero wa mbere verset 10. murongo wa 10. 1 Pierre, Petero wa mbere, verset 1, verset 10. 1 Pierre, Petero wa mbere chapitre 1, verset 10. igice ca mbere murongo wa 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce ibyako gakiza abavugishwa n'Imana ce salut aribo bavuze ubuntu mwagira muze muhabwe, des investigations. barabirondera barabisesa. Que le Seigneur soit remercié. Mwami Les ahimbazwe. prophètes Abahanuzi qui ont prédit ce qui abavugishwa arriverait n'Imana ibizoshika au temps de la grâce mu gihe c'ubuntu ont fait des recherches. bararondeje Ce que Dieu leur a, ngo mbega ni ryari ce que Dieu ibyo Imana dit à travers ivuze nous s'accomplira-t-il. muri twebwe bizosohora. Ce que Dieu dit ibyo à travers Imana nous ivuze s'accomplira-t-il. muri twebwe bizosohorera Et puis, ryari. nous voyons dans Rero le Nouveau turabona mu Testament isezerano rishasha comment ingene on a commencé directement baciye avec la batangura première promesse. n'isezerano rya mbere ko umuhanuzi azoza, Il est écrit nk'uko handitswe dans Malachi muri Malaki 3, 3 verset umurongo wa mbere, Voici, wehe j'envoie barugikiye mon messager intumwa yanje devant moi. imbere yanje. C'était Yari la première promesse, isezerano rya mbere ryagomba gusohora, puis hanyuma toutes les autres. ayandi masezerano Les yose. prophètes ont Abahanuzi fait des recherches. bararondera Quand ryari s'accomplirait, bizosohora, quand s'accomplirait, n'iryari bizosohorera ibyo Imana yaduhishuriye. Hanyuma haca haza igihe aho byose byaciye bisohora dans l'ordre. muri gahunda. S'il te plaît. Nous Ndakwinjiza. lisons dans 1 Pierre, chapitre Turasoma 1, muri Petero wa mbere verset 11. igice ca mbere umurongo wa 11. 1 Pierre, chapitre 1, verset 11. Voulant sonder l'époque basesa igihe icarico n'ibimenyetso byaco que l'esprit du Christ cerekanwa na mpwemu wa Kristo yari muri bo, indiquait yavuga yatagura iby'imibabaro ya Kristo les souffrances bitaraba bitari bwabe destinées au Christ et la gloire dont elle n'iby'ubwiza serait suivie. bw'uburyo bwinshi bwagira buze buyiherukire. Ego C'était déjà mbere uhereye ico gihe l'Esprit Saint yari mpwemu yera, était dans les prophètes yari mu bahanuzi, qui indiquait niwe yerekana ce qui devait arriver ibyagomba au Christ, kuzoshikira le Kristo Messie, Mesiya le oint. wasizwe.
Ils ont fait des recherches. bararondera barasesa Ils ont sondé. Et le barasesa Seigneur umwami et Dieu le Seigneur kandi Imana leur a umwami fait la grâce yabagiriye que ubuntu cela se produise encore. ko bisubira kandi gukoreka bishobore gutondekwa neza mu buryo bwa bibiliya ingene twoshobora gushima ku bw'isezerano rya kera n'ubw'isezerano rishasha n'ubuntu ubwo Imana yaduhaye de pouvoir bwo gushobora gutondeka neza byose guhera kuri A gushika kuri Z la Bible. bihuye na bibiliya. Le même esprit Wa mpemu nyene était en Christ, yari muri Kristo était déjà yari dans les mu prophètes bahanuzi et a pu yashoboye leur révéler kubahishurira tout ce qui byose allait ibyagomba arriver, kuzoshika, ce qu'il allait endurer ibyagomba comme kuba souffrance imibabaro et comme mort n'urupfu pour donner la kugira ngo rédemption, haboneke ugucungurwa, nous donner kugira ngo ce dont nous duhabwe avons besoin, ibyo twari à dukeneye, savoir ni ukuvuga la ni rédemption ugucungurwa totale huzuye selon l'esprit, l'âme et bihuye le mu corps, mpemu, mu bugingo no mu mubiri la vie éternelle. n'ubugingo budashira, Car kuko nul ne nta peut n'umwe vivre yoshobora éternellement kubaho ibihe bidashira s'il n'a kiretse yararonse de son vivant akiri muzima ubugingo budashira. Et c'est ce qui est Nico écrit dans cyanditswe Jean muri Yohana igice ca mbere, muri Yohana wa mbere chapitre 5. igice ca gatanu, Jean, Yohana chapitre wa 5. mbere igice ca gatanu. Celui qui a reçu Jésus Uwarose Yesu Kristo a la vie afise éternelle. ubugingo Et budashira, ainsi que tous kandi reçoivent nk'uko bose et acceptent non seulement baronka le kandi message, bakemera atari ubutumwa gusa, kandi bakemera Yesu Kristo personne n'est le mort. umuntu ku ruhande rwe akamwakira, Être bishoboke celui kandi qui parle maintenant umuntu avuga uno à munsi chacun. niwe abe ari we wabwira umuntu wese ku bw'ijambo ryiwe. Ndakwinginze turasoma 1 Abikorino ba mbere igice cya kabiri verset 13. murongo wa 13. 1 Corinthiens chapitre Abikorino ba 2. mbere kabiri Verset 13. murongo wa 13. Et c'est de cela aussi que nous parlons. Non avec des paroles comme l'enseigne la sagesse humaine, nabyo nyene turabivuga ariko tutabivuga mu majambo yigishwa n'ubwenge bw'abantu, ariko tubivuga mu byigishwa na mwemu, tugereranya ibya mwemu n'iby'imwemu bindi. Imana umwami ahabwe amashimwe shyirwa hejuru. Iby'imwemu bifatiye mu butumwa bwiza bw'imwemu. Ubu butumwa bwiza bwose butegerezwa kuba bufise ikintu kirimo ijambo ry'Imana. Niho hari hashimiswe ku buryo yuko dutangaza ico Imana yakoze, icyo yatangaje imbere y'igihe mu ijambo ryayo kubw'abahanuzi. Ubu rero turafatanya isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Icabuwe na mpemu, ikintu kandi hanyuma cahishuwe na mpemu igihe ibyo byakoreka byasohorera. Rero hari gutangaza mu buryo bwa Bibiliya bw'inama y'agakiza y'Imana yacu. Yahimbazwe izina ry'umwami. Ndakwinginze turasoma murongo wa 5 muri Yesaya 9. Yesaya 9 murongo wa 5. Car un enfant nous naîtra, un fils nous sera donné. Kuko umwana atuvukiye, mu Kirundi ni 6. Kuko umwana atuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu byiwe, azokwitwa igitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Dushimire umwami. Ubuhanuzi
Et à propos de la naissance du ku Sauveur, byerekeye ukuvuka k'umucunguzi hanyuma havugwa neza mu buryo butumbereye ibintu byose révélé bizohishurwa hamwe nawe muri we kandi niwe azobihishura tout ce qui sera. ibintu byose bizogaragara Quelle grâce mbega ubuntu bwo kumenya est la guhera ku naissance kuvuka qui est notre Seigneur et Sauveur. kumenya umwami wacu umucunguzi guhera akivuka guhera tukamenya uwo ari we Nul autre que nta Dieu wundi lui-même. muntu kiretse imana ubwayo yihishuye mu mubiri ijambo ryarambaye umubiri a habité riba parmi nous. muri twebwe Et nous avons vu natwe sa twarabonye gloire, ubwiza bwiwe la gloire ubwiza du Fils bw'umwana engendré. abyawe na se Et c'est ici que nous aha niho commençons dutangura à rero gushobora être nous aussi natwe fils ubwacu kuba et abahungu filles n'abakobwa aînés, b'imfura et à recevoir directement par tukakira le Fils de neza Dieu duhawe n'umwana w'imana la position de fils et de fille. uruhagararo rw'abahungu n'abakobwa b'imana Quelle grâce, mbega quel ubuntu privilège. mbega amahirwe Poursuivons notre turabandanya lecture. ugusoma Nous kwacu lisons turasoma d'Ésaïe 9, yesaya le verset icyenda 6. umurongo w'indwi mu kirundi Ésaïe 9, yesaya verset 6. gatandatu umurongo w'indwi sa domination sera étendue et la paix ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo ku ngoma ya dawidi no ku bwami bwiwe l'établissant et la soutenant par bibukomeze La justice bibushigikize et l'équité. guca Dès maintenant, imanza zibereye jusque n'ukugororoka dans uhereye none ugashitsa ibihe louez le byose Seigneur. L'avez-vous tous nihahimbazwe remarqué? umwami wacu mbega mwese mwabibonye Lorsque la naissance a igihe été promise, hasezeranwa la royauté ukuvuka a déjà mbere été n'ubwami promise. nabwo bwaciye busezeranwa Il régnera azoganza et nk'umwami sa royauté mbere ubwami bwiwe englobera buzoba burimwo byose amina et il régnera en roi azoganza nk'umwami l'éternité. ibihe bidashira Directement neza à la neza naissance kuvuka haciye havugwa est annoncé, est hatangarijwe annoncé, lui, kandi le Rédempteur, iherahezo impera régnera we umucunguzi en roi. azoganza nk'umwami Oh, loué Oh, et exalté yahimbazwe, soit le Seigneur. umwami wacu Même les paroles, mbere n'amajambo désormais, by'ukuri dès maintenant, guhera ubu oui, ego le moment ngo arrive igihe kirashitse et est proche. kandi kiri hagufi Tout d'abord, nous ubwa sommes mbere enlevés, turazamuwe puis hanyuma vient ce qui se haca passe haza ensuite, igica gikurikira à savoir le ukuvuga ministère ubukozi des deux témoins bw'aba- dans bw'ibyawe na bibiri première partie igice ca des mbere 3 premières années. c'imyaka itatu n'igice Et ya mbere puis la hanyuma grande tribulation dans la ibyago deuxième partie bihambaye des 3 hanyuma mu gice ca kabiri années c'imyaka et demie. itatu Et n'igice ensuite, hanyuma Dieu achève imana aussi tout icirangiza avec byose na Israël, isirayeli comme cela est décrit, nk'uko en bivugwa particulier dans le neza prophète mu muhanuzi Zacharie. zakariya dans les 3 mu myaka derniers itatu chapitres. mu bigabane bitatu vya nyuma bya Tout se zakariya passera byose comme Dieu l'a bizosohora nk'uko imana yabivugishije parole. mu ijambo ryayo S'il te plaît, nous ndakwinjiza lisons turasoma dans Luc muri luka 1, igice ca mbere verset 31. umurongo wa 31 na 33 luka igice ca mbere Verset 31 31 jusqu'au verset 33. gushika ku 33. Du wirst gute Hoffnung werden. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. umve uzosama inda ubyaye ubyara umuhungu kandi uzomwite yesu Il règne azoba mukuru Und sein Königtum Il régnera sur la maison de Jacob. azoba mukuru Éternellement, 33 et son règne n'aura point de fin.
azokwitwa umwana Loué et gâté soit notre Seigneur. Encore une azoganza fois, ku ngoma ya Dawidi, ingoma yiwe ntizogire iherezo. Mbere et sa royauté hakivugwa de fin. kuvuka kwiwe ngo ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Mbega amahirwe mwene data na mushiki wanjye De reconnaître bwo yo ce qui kumenya s'est passé ibyabaye dans ces muri iyi 2000 ans myaka ibihumbi bibiri que Dieu a iheze. appelé à sortir de tous les Imana peuples yahamagaye gusohoka mu bwoko bwose mu ndimi zose pour kugira ngo former l'église tube du ishengero ry'isezerano rishasha. dans toutes ces muri années. iyo myaka yose La proclamation du message ugutangaza divin ubutumwa du salut bw'Imana bw'agakiza a été adressé à ceux bwarabwiwe qui allaient le recevoir. abategerezwa et l'accepter. kubwakira bakabwemera. Tous, bose entendu. barabwumvise, mais seulement ariko mais gusa seuls ceux à qui Dieu a abo fait grâce Imana yagiriye ubuntu ont accepté, nibo bemeye, ont reçu. nibo bakiriye. Ils sont passés du statut de fils d'homme à celui de fils. bavuye kuba abana b'abantu baca bacika abana b'Imana. Uko niko dushimira umwami permettre de voir et de ko reconnaître twemerera kubona no gutahura guhera ku ntango gushika ku mpera ivyo Imana yakoze, a fait. ivyo Imana Je t'en yakoze. prie. Nous Ndagusaba, lisons turasoma Zakariya 9 verset 9. murongo w'icenda. Zacharie 9. Zakariya 9 umurongo w'icenda. Des cris de joie. Nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni we, sesereza impundu wa mukobwa w'i Yerusalemu we. Que ton roi, Raba umwami wawe aje kuri wewe, il est juste. n'umugororotsi Il est, kandi ari n'inganji, il est humble. yicishije bugufi, agendera ku ndogoba, Sur un mbere anon, ni le petit kumukangara inyana y'indogoba. ânesse. Cette parole aussi est Iri jambo connue naryo rirazwi de tous. na bose, L'écriture byanditswe était byari accomplie. byarasohoye. Notre Seigneur Mwami wacu a accompli yarasohoje ce qui était écrit. ibyari byanditswe kuri we. Il s'est assis sur l'âne Yaricaye ku de l'ânesse et nyana y'indogoba, il s'est accompli. Voici ton roi. harasohora ngo Israël, iheraba à toi. Isirayeli umwami wawe aje kuri Mais wewe. il y a là, Ariko hariya hariyo ibanga. en effet, Mu Dieu le by'ukuri Seigneur Imana umwami n'avait d'abord ubwa mbere choisi yari yatoranije Israël. Isirayeli Et gusa. c'est pourquoi Nico gituma les promesses amasezerano ont été faites de yasohoreje manière mu buryo concentrée. Voici bwiharije. que Wehe ton roi umwami vient wawe araje, à toi. aje kuri Mais wewe. notre Seigneur Ariko umwami wacu azoba umwami sur toute la terre, ku isi yose, de toute la terre, il sera ku isi roi yose de azoba toutes umwami les nations, ku mahanga à yose commencer uhereye à Jérusalem. Yerusalemu. L'écriture Ibyanditswe byera birasohora de toutes les mu manières. buryo ubwo ari bwo bwose. Imana yatanguranye na Isirayeli, izoheraheza hamwe na Isirayeli. C'est vrai. Et entre les deux, Hagati il y a y'ibyo bibiri la période hariho de igihe l'Église cy'ishengero du Nouveau Testament ry'isezerano à laquelle nous rishasha appartenons. iryo twe turimwo. Loué Nihahimbazwe soit le nom du izina Seigneur. ry'umwami. S'il te plaît. Ndakwinginze, Nous lisons turasoma de muri Matthieu Matayo 21, 21 verset 4 et umurongo wa 5. 4 n'umurongo wa 5. Matthieu Matayo 21, verset 21 4 et 5. na 5. Dies ist Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été n'umurongo wa 4 annoncé mu par kirundi. le Ibyo prophète. byabayeho ngo ibyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana bishike, ngo mubwire umukobwa w'i Siyoni Ton roi vient à toi, plein de douceur, mutiraba umwami wawe et aje kuri monté wewe, ari umutekerezi, sur un anon, ari umutekerezi agendera ku ndogoba, une ânesse. mbere ni ku mukangara w'inyana y'indogoba. Nous avons déjà insisté sur ce Turamaze point. gushimika kuri kino kintu.
d'abord adressé à ubwa Israël. mbere Voici que ton habwiwe roi isirayeli vient wewe umwami wawe toi. aje kuri wewe Mais le Seigneur ariko sera umwami roi de azoba umwami toute la terre. w'isi yose by'ukuri narifise ku De mutima souligner gushimika qu'à la fin, ko ku mpera toute la chute ukurwa kose terminée pour toujours, kuzorangira ibihe et bidashira que notre Seigneur umwami wacu sera le roi azoba de toute umwami la terre. w'isi yose Et nous régnerons natwe tuzoganza avec lui. tuzoganzanya nawe kuko ivyo Nous sommes destinés. nivyo yatugeneye Lisons encore reka des dusubire passages dusome imirongo qui s'y rapportent. I- S'il te plaît. vyerekana. Nous lisons turasoma muri luka le verset 3. 23 umurongo wa 23, gatatu luka 23 3. umurongo wa gatatu Pilate l'interrogea en ces termes. pilato aramubaza Es-tu le roi des ati Juifs? wewe ni wewe umwami w'abayuda lui répondit, nawe aramwishura Oui. ati urabivuze Je le suis. urabivuze ndiwe Cette parole iri jambo aussi toujours en rapport avec Naryo- le peuple d'Israël. ku bwoko Es-tu bw'abisirayeli le roi uri umwami des Juifs? w'abayuda Oui, yego je le suis. ndiwe À l'époque, kiriya il ne gihe s'agissait que d'Israël. yari isirayeli gusa Aujourd'hui, no il munsi dit il s'agit de l'Église. ni ku ishengero Tous les peuples, les mu langues bwoko et bwose nations. mu mahanga no mu Et si ndimi l'on demandait uwo aujourd'hui baza uno munsi Es-tu mbe uri le roi umwami qui régnera azoganza sur toute la terre, ku isi yose qui dominera toute azotegeka nation, amahanga il yose répondrait, yo kwishura ati ego je le suis. ndiwe Et amen les prochains passages bibliques, imirongo ya bibiliya en ikurikira iza kubishingira intare s'il te plaît. Nous ndakwinginze lisons turasoma dans Apocalypse mu chapitre byashyuwe 10, hana 10 verset 5 umurongo wa gatanu à 7. n'umurongo Apocalypse gushika ku 10. murongo w'indwi Verset 5 à 7. byashyuwe hana 10 umurongo wa gatanu Alors gushika là, ku murongo j'avais w'indwi vu umumarayika nabonye ahagaze ku kiyaga n'imusozi amanika ukuboko kw'iburyo agutunga mu ijuru verset 6, et jura par celui gatandatu qui vit dans toute éternité, arahira ibaho ibihe bitazoshira yaremye ijuru n'ibirimwo n'isi et les choses n'ibirimwo qui y sont, n'ikiyaga et n'ibirimwo les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. ati ntibigitevye Au verset 7, murongo w'indwi mais dans les jours où la ariko voix mu du minsi septième ange y'ijwi retentira, ry'umumarayika w'indwi où il sonnera de la trompette, azoba le mystère de agira Dieu se sera avuze alors accompli. inzamba niho ibanga Il a ry'imana annoncé avec assurance à ses serviteurs les rizosohora prophètes nk'uko yari comme un joyeux message. rizoba riherahejwe nk'uko yabariye abasavyi bayo ubutumwa bwiza nibwo bwavugishwa nayo ntihahimbazwe umwami uno murongo wa bibiliya urahambaye cyane mu vyerekeye ubwami ukuganza k'umwami wacu Et celui qui lit le chapitre usoma 10, igice c'icumi depuis le début, guhera ku ntango le Seigneur vient umwami en aza ange de l'alliance. nk'umumarayika Et cela w'isezerano se passe ibi rero après biba l'enlèvement. inyuma Cela y'izamurwa se ibi biba après inyuma 7 ans. y'imyaka Cela se ndwi passe ibi biba juste inyuma avant mbere l'établissement gatoyi du règne imbere yo de gutangura Milan. bwa bwami bw'imyaka igihumbi Et il est tout simplement très très important. kandi birahambaye cyane gutandukanya hano Frère Branham bene data Branham était le 7e yari ange umumarayika agira de indwi l'église. w'ishengero Pas le 7e ariko ange ntiyari umumarayika de w'indwi la trompette. w'inzamba Et ici, il n'est vraiment pas question hano rero du 7e si ange umumarayika de w'indwi l'église, w'ishengero mais ariko du 7e ni ange umumarayika w'indwi de trompette. De trompette. w'inzamba En effet, six mu by'ukuri anges abamarayika avaient déjà batandatu sonné bari la bamaze trompette. kuvuza inzamba Et ce qui
s'est passé dans ibyabaye les jugements mu des bya- trompettes est bien écrit mu mateka dans les deux y'inzamba chapitres. biri mu bice bibiri Et ensuite vient hanyuma l'annonce haca haza gutangaza à l'ouverture ukugurura du 7e sceau. w'igice c'indwi Et c'était kandi parce que le silence nuko se hari faisait agacerere dans le kari ciel. kabaye mu ijuru Frères et sœurs, mwene data na mushiki wanje l'annonce que notre Seigneur ugutangaza ko umwami wacu azoganza nk'umwami toute la ku terre isi yose était la plus puissante. nicyo kintu c'ububasha bushoboka gishobora kubaho. Et c'est de cela qu'il s'agit ici. ico rero nico kivugwa hano L'Apocalypse. mu ivyashe Il est yohana écrit ici, handitswe hano lorsque ngo le igihe septième ange umumarayika w'indwi sonnera de la azovuza inzamba alors le mystère ibanga iryo imana yahishuriye abavugishwa nayo rizoherahezwa. et nous savons tous twese que turazi nous avons parlé, yuko nous avons parlé de la royauté, twavuze ku bwami de la première promesse isezerano d'Ésaïe, rya mbere rya Yesaya muri Yesaya il 9 sera roi, il azoba ari umwami règnera azoganza nk'umwami ngo uri umwami w'abayuda ati yego ndiwe toujours roi, iminsi roi, yose umwami roi. umwami umwami. Et puis après que Hanyuma, les 6 trompettes inzamba zitandatu zimaze kuvuga ivyo zatumwe gukora murazi bien qu'au son de la 6e trompette ku nzamba igira gatandatu ivuze izuba rizoca rihinduka ricura umwiza kwezi kureke kwaka inyenyeri zikoraguruke zive mu ijuru. c'était déjà dans le mbere temps aho hari après muri icyo gihe l'enlèvement. inyuma y'izamurwa C'est-à-dire ni ukuvuga mu gihe toutes ces choses aho ibyo bintu qui byose devaient arriver à ce byagomba moment-là gushika allaient kiriya se gihe produire. byagomba gusohoreza. Et puis l'annonce hanyuma haca haza ari ugutangaza lorsque le 7e igihe umumarayika w'indwi niyavuza inzamba rero ibanga ry'imana rizoca rishika guherahezwa. mwene data na mushiki wanje après Apocalypse inyuma y'ibyahise Yohana 10 haca haza ibyahise Yohana 11 et là aho rero on parle du ministère batubwira ubukozi bwa baba byabona bibiri batubwira ukubaka urushengero sur le temple. urushengero bararupima dit que 42 havugwa mois ngo passeront amezi 42 azorengana ku gisagara cy'i Yerusalemu. sur la ville de Jérusalem, igisagara cy'i c'est-à-dire Yerusalemu ni que ukuvuga pendant les mu 3 gihe cy'imyaka premières années et 3 demie, n'igice ya mbere si le temple est construit, urusengero et que les nibagubaka témoins accomplissent ibyabona bibiri bikazokora leur mission, et que les igikorwa 144 cyabo sont scellés, ibihumbi 144 bakabishyirako ikimenyetso nta kibi kizoba ku isi. rero abo bahanuzi babiri bafise ijambo icyo bavuze cyonyine nicyo gisohora muri icyo gihe. mais ensuite ariko hanyuma tout cela igihe ibyo byose bizaba quand le bikoretse scellement aura ikimenyetso kimaze kubaho ibihumbi 144 bihagaze aho bitegerezwa guhagarara. hanyuma ugutangaza que quand le 7e sonnera igihe la trompette, uwindwi azovuza inzamba. ese ingene ifite amashimwe ku Mana mu gice cya 10 ugutangaza lorsque le igihe 7e ange umumarayika sonnera, w'indwi azovuza inzamba le mystère de Dieu ibanga ry'Imana rizoca riherahezwa nk'uko yaritangaje ku bavugishwa nayo mu isezerano rya kera. alors aho rero cela deviendra alors réalité. bizoca biba Ce qui se igifadika. passe au moment reka où dusome il devient réalité. igihe Lisons bisohoye cela. reka Nous lisons, tubisome s'il te plaît, nous lisons turasoma dans mu Apocalypse byashe Yohana 11 verset 15. murongo wa 15. Apocalypse 11 byashe Yohana verset 15. 11 umurongo wa 15. Nun stieß der 7. Engel Le 7e ange sonna de la trompette. umumarayika w'indwi avuza Alors des inzamba voix fortes se Mu firent ijuru entendre dans le ciel
hakurikira amajwi arenga la royauté du ati monde ubwami bw'isi est parvenu à buhindutse notre ubwami Seigneur et à son oint. buhindutse ubw'umwami wacu Régnera comme roi n'ubwa Kristo wiwe toute kandi azohora ahangamye ibihe bitazoshira. Haleluya. ainsi aho rero crier turashobora natwe du fond du cœur. kubisemerera bivuye mu bwina bw'umutima ubwa mbere ugutangaza hanyuma ugusohora. Ingene dushobora kuba abashima. Mwene data Brana nk'umumarayika w'ishengero yategetswe kuzana ubutumwa bwa nyuma bw'Imana imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Notre Seigneur Mwami wacu a accompli yasohoje son mandat divin. ubukozi bwiwe Et frères et bw'Imana. sœurs, Mwene data mushiki wanjye j'ai été témoin pendant 10 ans nabaye icabona ikiringo c'imyaka 10 du service mu gikorwa Dieu a donné ico Imana yahaye mwene data Brana, un homme umugabo envoyé par yatumwe Dieu, n'Imana, le prophète Élie, umuhanuzi Eliya remettre yategerezwa toutes choses dans l'état primitif. gusubiza byose nk'uko byari bimeze mu ntango. Niwe Imana yakoresheje Tout remettre en place kugira ngo dans l'église. byose bisubire mu kibanza mu ishengero. Frère Branham, Mwene data Brana pour tout remettre en place kugira ngo dans byose l'église. abisubize mu kibanza mu ishengero. Mwene data Branham yatangaje inyigisho zose za Bibiliya, Toutes les expériences, imyimenyerezo yose ya Bibiliya, inama yose y'agakiza, et nous sommes kandi très dufise reconnaissants amashimwe à menshi Dieu. menshi cyane ku Mana. Rero yari uwindwi uwa nyuma, intumwa ya nyuma, avec le dernier message. afise ubutumwa bwa nyuma. Kandi nk'uko abavugishwa n'Imana bose baronka uguhishurirwa kw'ibyagira bizoshike, co kimwe mwene data Brana yabaye umuhanuzi yasezeranywe. Voici Ngwehe que je vous envoie le prophète iramba rungikire uvugishwa nanje Eliya, imbere yuko haza umunsi uhambaye uteye ubwoba Seigneur. w'umwami. Frères et sœurs, Mwene data na mushiki wanje, nous avons affaire à une période turi mu gihe cy'ubuvugishwa, kandi twasomye ibizoshika ku mpera de cette période. ya kino gihe. Pour nous, Kuri twebwe en tant qu'église épouse de twebwe Seigneur, nk'ishengero mugeni cy'umwami tugira tubeho uguherahezwa kwacu. Imana nyene ububasha kubw'igikorwa gikomeye ca mpemu azokora igikorwa ciwe muri twebwe, mu muntu wese ku ruhande rwiwe, ubwa mbere muri umwe ku ruhande rwiwe, hanyuma en nous offrant, ikaduha imyimenyerezo y'agakiza. et nous ne pouvons Ntidushobora vraiment que by'ukuri vivre aujourd'hui. icyo twokora no kuvuga tuti Mana yizigiwe. Croyant au plein Twebwe twizeye ubutumwa bwiza bwuzuye, uduhe imigisha yose kubw'ubuntu, kuko turizeye nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Turizera guhinduka, ukwihana. Turihana mu buzima bwacu imbere y'Imana. Twihane kandi tumusabe imbabazi. Turizera imbabazi z'ibyaha byacu kubw'amaraso yamenywe y'umwagazi. Turizera ubu kuvuka ubwa kabiri bw'ubwa mpemu n'ijambo ry'Imana. Turizera imyimenyerezo, kuzuzwa mpemu yera nk'uko byabaye kuri Pantekote. Turizera ugushirwa kw'ikimenyetso ca mpemu yera hamwe na mpemu yera, nk'uko Abaefeso igice ca mbere umurongo wa 13 bivuga, n'umurongo n'igice ca 4:30. Turizera yuko umwami atubwira ubunyene ubu, yego atari ejo canke hirya y'ejo, oya uno musi
Il parle avec aravugana natwe Et le fait qu'il a déjà kandi ko amaze gutangura attesté par de nombreux frères dans le monde. byemejwe na bene data benshi mu isi yose mwami yaratanguye gukora igikorwa ciwe Les élus, mu batoranijwe tous reviennent bose barimo baragaruka mu bumwe bwo kwizera bose à la pure barimo baragaruka mu nyigisho z'ukuri mu nyigisho za bibiliya z'ukuri uko rero umwami araheraheza igikorwa ciwe hamwe natwe la promesse. dufise isezerano ry'umucunguzi wacu Voici, ngwehe je m'en vais vous préparer. nagiye kubategurira ikibanza zogaruka kubatwara Moi. ndabajane hamwe nanje Et puis, il y a hanyuma les hariho passages glorieux imirongo y'ubwiza ivuga ibyo kuzamurwa yaba abitesalonika ba mbere igice cya kane yaba abikorinto ba mbere igice cya 15 différents passages imirongo itandukanye ya bibiliya du retour ivuga ibyo kugaruka kwa yesu kirisito ukuzuka qui se sont endormis en Christ. kw'abasinziriye muri kirisito Transformation no guhindurwa kwacu kw'imibiri l'enlèvement. no kuzamurwa Nous croyons de tout turizera n'umutima wose yuko imana yarungitse mwene data Branham kugira ngo atangarize ishengero inama yose y'imana omettre. atana kimwe asize Nous ne devons omettre aucune natwe ntidushobora gusiga inyuma umwimenyerezo wose w'agakiza iyo myimenyerezo yose y'agakiza natwe tugomba kuyigenderamo igomba kuba igifatika c'imana mu buzima bwacu kuko nibyo byanditswe abo bose bari biteguye binjirana nawe mu bukwe bw'umwagazi appel à sortir. niyo muhamagaro wacu wo gusohoka niko gushirwa kwacu ku ruhande niko gutegurwa kwacu kugira ngo En tout point, mu bintu byose tube duhuje n'imana duhuje n'ijambo ry'imana ubu rero muri mu njamake reconnaissant. tube abashima tube abashima kuba twaratahuye neza umugambi w'agakiza w'imana yacu kandi mwene data Branham akaba yarashoboye kuvuga ati nka Pawulo nabatangarije nababwiye inama yose y'agakiza y'imana uko niko nanjye nshobora kuvuga inama yose y'agakiza yaratangajwe nk'uko twayirazwe muri bibiliya kandi dufise amashimwe ku mana ko mu buryo bwa bibiliya by'ukuri mu buryo bwa bibiliya twizeye nk'uko bibiliya ivuga kandi nk'uko twasomye mu mirongo yose ya bibiliya byari byaravuzwe mu isezerano rya mbere ryo kuvuka ry'umucunguzi ni ukuvuga ngo umwami wacu azoganza nk'umwami ibihe bidashira inyuma y'imyaka 2000 umwami azosohoza iryo sezerano natwe tuzoganza tuganzanye nawe inyuma y'imyaka 7 yo mu munsi mukuru w'ubukwe bw'umwagazi tuzomanukana nawe hanyuma tuzosangira ubwami nawe niyahimbazwa izina ryiwe reka dusubire dusome turasoma byashiwe Yohana 11 murongo wa 16 na 17 byashiwe Yohana 11 murongo wa 16 na 17 babakuru 24
devant Dieu sur leur bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana bikubita hasi bunamye basenga Imana. 17 baravuga bati bati turagushimye mwami Mana ashobora byose, uriho kandi wamyeho, kuko wabiriye ububasha bwawe buhambaye ukima. Amen. 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 À ce moment-là, icyo gihe rero il se passe quelque chose. haca haba ikintu cy'ububasha. Les 24 babatama 24 bikubita imbere bubamye. Ubu rero hari uguherahezwa kw'inama y'Imana y'agakiza birashitse, et les 4 êtres vivants, na bya binyabugingo bine bose barahuje bati ubu ubwami bwashitse ni ubw'Imana yacu. Haleluya, haleluya. Mwene data mushiki wanjye, ese ingene dushobora kuba abashima, tuzoba turi ibyabona by'ibyo byose igihe bizokoreka, kandi natwe ubwacu tuzopfukama imbere y'umwami kandi tuzomushimira kubwo ibyo yakoze ku bwacu no kubwo umuhamagaro muremure w'Imana twahawe, umuhamagaro wo mu ijuru. Mwene data mushiki wanjye, turi abana b'Imana, turi ubwoko bw'abami n'abaherezi, twagenewe kubaho ibyo byose Imana yasezeraniye ishengero kandi byazokora. Mwibaze rero mu gihe icyo umumarayika w'indwi yatangaje igihe gikoretse ko ubwami butanguye, abatama 24 barapfukama bagashimira Imana. Subiramwo usome ayo majambo, amajambo bakoresha, natwe tuzobikora n'aya majambo nyine. Bati turagushimye mwami Mana ushobora byose, uriho kandi wamyeho, kuko wabiriye ububasha bwawe buhambaye ugatangura kuganza. Watanguye kuganza. Haleluya. Mbega igihe cyiza, mbega igihe kizoba kimeze gute, izamurwa izoba yabaye nziza, byose bizoba byari byiza cyane. Ariko igihe hazoza guherahezwa, mwene data na mushiki wanje, aho rero ijuru n'isi bizoba bikoranye, Imana izoba iriko irategeka. Ntituzosubira kumva havugwa Satani azoba yaboshwe, yatawe mu muriro epfo. Amen. Nibyo byanditswe. Reka turafise undi murongo wa Bibiliya ndakwinginze. Ego, Yohana 12 umurongo wa 10. Yohana 12 umurongo wa 10. Mwijuru numva ijwi rirenga riti, noneho agakiza karashitse gashikanye n'ubushobozi bw'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo. Haleluya. Kuko umurezi wa bene data akororewe hasi yahora abarega ku murango no mu ijoro imbere y'Imana yacu. Umurezi ntazoterwa gusa ava mu ijuru, oya bazonamuboha hanyuma bamuterere epfo kugira ngo imyaka 1000 ayibohwe. Reka dusubire tubivuge. Mwene data mushiki wanje mukundwa, Imana yatugiriye ubuntu bwo kubaha igikorwa cya mwene data Branham no kumenya icyo ari cyo uno munsi. Ndasaba abene data bose
ntihagire ikindi bavuga ntihagire ikindi bigisha kiretse nk'uko byanditswe hano nk'uko byanditswe hano muri bibiliya. Mana umwami azoheraheza igikorwa ciwe mu gihe cacu n'ishengero mugeni, kandi nk'uko tumaze kubivuga ni kubw'umuhamagaro w'Imana niho ubutumwa bwa nyuma bwatangarijwe amahanga yose nk'ubutumwa bw'agakiza bw'Imana. Uko niko Matayo 24:14 byasohoye. Ubu butumwa bw'agakiza buzovugirwa amahanga yose nk'intahe. No munsi cyo cyanditswe kirasohoye imbere y'amaso yacu. Amoko yose, indimi zose yamaze kumva ubwa mbere muri kahise kose niho yumvise agakiza k'Imana. Byanditswe birasohoye, turabibona kandi turashimira umwami yuko ibyanditswe byarose ugusohora kwabyo muri twebwe. Turashobora kugira umugabane mu byo Imana yamaze gukora byose mu gihe cyacu, kandi izobandanya gukora. Muhezagirwe uko ibigeragezo byoba biri kose n'ibyoshobora gushika byose mu buzima bwacu. Twebwe n'agahe gato gusa konyene, hanyuma hazoca haza uteza kuza. Nimusome mwese Abaheburayo 10:35 gushika ku mpera. Mana umwami ibahezagire mu bwoko bwose, mu ndimi zose. Imana umwami ihezagire bene data bose bakora mu buryo budasanzwe. Imana ihezagire abasobanura bose mu buryo budasanzwe. Imana ihezagire abo bose bagira umugabane mu bitumwa busubirwamwo. Imana ihezagire abo bose bariko barakurikira uyu muri kino gihe icyo Imana iri kirakora muri kano kanya. Kandi ubu nibwo butumwa bwa nyuma, nicyo gikorwa cya nyuma c'Imana ku isi, kubwa mpwemu yera, ubwo ijambo ry'Imana mu mukuku w'abacunguwe n'amaraso. Imana yacu yonyine abe yahabwa ubwiza n'amashimwe mu bihe bidashira. Haleluya. Namwe nimupfukame nimushimire Imana, muhimbaze umwami kubyo yamaze kuduhishurira. Muyihe kugira ngo natwe turonke umugabane wuzuye mu byo Imana ikirakora. Nibyo nibwo buntu. Nihahimbazwe hashigwe hejuru umwami wacu. Nashimirwe kubw'ijambo ryiwe, kubw'amaraso yiwe, kubw'amasezerano. Nahabwe ubwiza mu izina ryera rya Yesu. Nimuhezagirwe. Imigisha y'Imana nyene ububasha bwose mu izina ryera rya Yesu. Amen. Amen. Zoririmba ubuntu n'ukugororoka, zoha ubuntu umwami. Ni mwiza, we yambaye ubwiza, nahabwe ubwiza no gusengwa ku byo yakoze byose ku bwanje. Amashimwe, ubwiza no gusengwa nibibi byawe mwami, mu mutima gushimira ku bintu byose by'ubuntu watugiriye, ku bwizigabo bwawe bwose ubwo werekana igihe cyose. Ndamuhimbaza, yararetse ndamubona, yabonye imibabaro yanje. Nubwo biru ibyaha byanje byose,
Il m'a accordé sa grâce yangiriye ubuntu de mes droits. Louange, honneur, gloire, amashimwe ibyubahiro no gusengwa ni ibyawe bivuye mu mutima ukushimira mwami Yesu bivuye mu mutima wanje ku buntu bwawe bwose wangiriye. je loue le Seigneur pour la Ndashimira umwami ku bwa Bibiliya, l'écriture ibyanditswe byera bivuye mu banditsi bo mu ijuru, éviter le mal binyigisha guhunga ikibi et à suivre les voies. ngo nkurikire inzira z'Imana. Louange, honneur, gloire et adoration. Amashimwe ibyubahiro no gusengwa nibibe ibyawe Yesu bivuye mu mutima wanje ugushimira kubwo ubuntu bwawe bwose, kubw'ubuntu bwawe bwose. Même si parfois les Naho rimwe na rimwe ibihuhusi bihonye inganda, umugwanizi akanyegera, je regarde vers ndaba hejuru nizeye, Imana ikampa inama n'ubufasha. Amashimwe ibyubahiro no kugusengwa ni ibyawe mwami mu mutima ugushimira Yesu Kristo tubwanje ku buntu bwawe bwose, ku buntu bwawe bwose, pour toute ta fidélité. ku bwizigwa bwawe bwose ubwo werekanye ibihe byose, À chaque instant, ibihe byose. louange, honneur, gloire et adoration. Amashimwe ibyubahiro no gusengwa ni ibyawe mu mutima ugushima mwami Yesu Grâce pour toute ta fidélité. kubwizigirwa n'ubuntu wama ugaragaza igihe cyose. Et adoration Amashimwe ubwiza d'un cœur reconnaissant, Seigneur. ibyubahiro ni ibyawe mwami Yesu bivuye kuri je, ku buntu bwawe bwose, ku bwizigirwa bwawe bwose ubwo wamugaragaza akanya kose.